Yesu ashimwe. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kubashitsi, amazina yanje ni Ndikumana Patrick. Nije tugiye kumara iminota mike dusangira ijambo ry'Imana. Hanyuma mpere ku ntasho ku wa Mungu wa Pentekote igenekerezo rya 25 Rusama na Kohari ndaramirije. Twari twagiye mu ishengero rya Emmanuel Buterere kandi baraturungikanye intasho. Reka turabe intasho baturungikanye mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca 4 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Intasho z'abanyabuterere ziri mu bi Filipi igice ca 4 ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Aravuga ngo ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwa Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amen. Bene data bo mu Buterere baratwinginga ngo ntitwiganyire, nk'uko Kohari y'ugwaruka yabitubwiye. Abanyabuterere bati mu vyo tubona n'ivyo twumva ntitwiganyire, ariko dusenge kandi twinginge Imana kandi tuyikengurukire muri vyose. Ivyo nitwabikora muri ano majambo ngo tuzogira amahoro mu mitima yacu no mu vyiyumviro vyacu. Uravye aya majambo aratwereka ko intambara zihera mu vyiyumviro, hanyuma byamara kuba mu vyiyumviro bikadutera kwiganyira. Buri munsi rero turakira amakuru menshi. Hari naho ayo makuru adutera umubabaro mu mutima bigatuma twiganyira, ariko dusenge twinginga Imana tuyikengurukire muri vyose, gutyo tuca tugira amahoro mu mutima no mu vyiyumviro. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi rero nagomba ngo dusangire ijambo rifise urufatiro ruvuga ngo kumva no gukora. Kumva no gukora. Iyo twumvise amakuru, Satani aba yumva, aramenya ko ayo makuru twayakiriye, twayumvise. Uwo rero acatera imitima yacu n'ivyiyumviro vyacu, bigatuma dutanga inyishu zitabereye ku makuru tuba twumvise. Muri Bibiliya huzuyemwo uburero bwinshi bw'abantu bakiriye amakuru, ariko ayo makuru bayakira ukutariko, ntibamenye ingene bayakira, bakora ibinyuranye. Turabona akarorero ka Adamu na Eva. Uhoraho yabwiye Adamu ati igiti cyose ukijyeko uko ugomba, atariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuze ukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa. Adamu aya makuru arayakira kandi ayabwirwa n'Imana, ariko igihe aya makuru yabwirwa, burya Satani yarayumvise arondera akaryo k'ingene uyo muntu yofata ingingo ku bw'ayo makuru. Acaca ku mugore wiwe Eva. Inzoka ikibaza Eva, iravuga iti mbega ni ivy'ukuri Imana yavuze ngo nimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Muri ayo majambo gusa umugwanizi yakoresheje, urabona yuko anyuranye mu vy'ukuri n'ivyo Imana yavuze. Imana yari yamubwiye ngo
igiti cyose ukijyeko, ariko kimwe gusa. Ariko Satani hanavuze ngo mbega n'ivy'ukuri Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe. Amakuru rero iyo tuyumvise ni vyiza yuko twitonda mu gufata ingingo no mu kwishura. Eva aravuga ati oya, turemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko. Hari akandi kajambo Eva yaciye ashirako Imana itavuze ngo canke ngo tunabikoreko. Guhanahana amakuru, kandi iyo dutanguye guhushagirika mu majambo, Satani acabona hari intege nke zacu. Ngo Imana yaratubujije ntitukijyeko, ngo nitunagikoreko. Imana ntiyavuze ngo nibanagikoreko, ariko waciye avuga ngo ntitunagikoreko. Satani acabonerwaho akaryo iyo amaze kubona ahantu hari intege nke zacu. Satani ngo acara mwishura ati haba n'intete ntimuzopfa. Ayo majambo asigura ngo Imana n'umubeshi, kuko na nyene kwishura Satani yamaze kubesha, abeshera Imana ivyo itavuze. Satani amaze kubona na nyene kwishura ko ari umubeshi, acavuga ati ahubwo niyo Mana irabesha, haba n'intete ntimuzopfa. Ukuvuga ngo bagwa mu cyaha, bakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Kubera iki? Barumvise amakuru, ariko ntibitonda mu gukora ibijanye n'ayo makuru bumvise. Akarorero kagira kabiri na Kayini na Abeli. Uhoraho abwira Kayini ati icyaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe kirondera. Kayini yumva ayo makuru, kandi ayo makuru amaze kuyumva, kuko muri we Satani yari amaze kugira ikibanza, ndibaza mu mutima wa Kayini yaravuze ati ivyo ni ivyawe Mana, ivyo ni ivyawe. Kibunda ku rugi, kitabunda hari icyo nateguye kandi ndagishikako. Ariko Imana yari yamaze kumuha amakuru, icyaha kibunze ku rugi kandi ni wewe kirondera. Acagurukira kuri murumuna we aramwica. Ijwi ry'Imana ryongera kuza, yamubwira ati Kayini, Abeli murumuna we ari hehe? Ayo makuru ho kubanza kuyiyumvirako n'akagaye kenshi agaye Imana, acayishira Imana ngo ndabizi, nari umwungere wa murumunanje. Bene data, igihe twakiriye amakuru bisaba ko twihane, bisaba ko duhanuza, dufata umwanya duhanuze, tubanze twiyumvire, mbega ninde ampaye amakuru, mbega ingaruka ziba izahe? Kayini arerekana ko agaye Imana. Murumuna we ari hehe? Ndabizi, nkurira jewe nari umwungere wa murumunanje, kandi amaboko yiwe azi ko yamwishe. Ati amaraso ya murumuna we ariko arantakambira. Hano Kayini amakuru yaronse ntabwo yayahaye agaciro ngo ace bugufi asaba imbabazi. Akandi karorero tubona, turabona ivyabaye kuri Nowa. Uhoraho amenyesha Nowa ko agira aherengeteza abantu mu isi. Nowa ayo makuru ayumvise, Nowa arizera kuko ari amakuru avuzwe n'Imana. Afata umwanya yubaka ubwato ku musozi. Abamubonye bavumva ati uyu mutambi ivyo arivyo vyose byamugoye, yasaze. Arashobora kugenda ku musozi akubakaho ubwato, mbega azobushikana mu kiyaga gute? Ariko Nowa ku makuru yumvise ko Uhoraho agiye kurandura abantu, arizera Imana yubaka ubwato. Abantu baramutwenga, bumvise aya makuru ababwira ati nyabuna nyabuna nimuze mu bwato, Uhoraho agiye kurandura abantu. Ayo makuru ayafata minenegwe,
barabisuzugura, ariko kuko vyavuzwe n'Imana itabesha, igihe carashitse imvura iragwa, umwuzure urengera abantu banse guha agaciro ubutumwa Nowa yabahaye. Buno n'uburorero butameze neza, ariko muri Bibiliya hari ubundi burorero bwiza dukwiye kwigirako. Abantu bumvise amakuru bukumva inkuru y'icyavutu, ariko bavyigenzamo neza. Turabona inkuru ya Esiteri. Esiteri yari umwamikazi, ariko Hamani yigira inama yo kugeseza ubwoko bwabo Abayuda. Hanyuma iyi nkuru imaze kumenyekana, Abayuda bayumvise, hari inyifato bayerekanye. Bamaze kumva ko bagiye kugesezwa, Abayuda baraboroze, barakoma induru, bararira. Baca bafata umwanya barisonzesha, barataka, bambara amagunira, biyegereza Imana kubw'iyi nkuru bumvise. Kumva amakuru, ijambo turiko ni kumva no gukora. Bamaze kumva iyo nkuru y'icyavutu, bafata umwanya bararira, baririra Imana, baratakamba, bambara amagunira, barisonzesha. Nivyo gusenga ni vyiza, ariko birasaba yuko tuniyumvira ingene ico kibazo turimwo twogitorera inyishu. Imana ikaturonsa ubwenge bw'ingene twotorera inyishu ikibazo bivanye n'amakuru twumvise. Baca bashikira Esiteri, baramwiganira iyo nkuru mbi y'uyu mugome Hamani. Bamwira ati, nyabuna, Hamani agomba geseza ubwoko bw'iwacu, nugira icyo ukoze. Esiteri amaze kumva aya makuru, hari yindi nyifato nawe nyene yakoresheje. Esiteri ntiyabonye icubahiro ciwe nk'umwamikazi, hanyuma avuga ati, ivyo birashobora kuba jewe ndi umwamikazi, oya reka ndakwereke je ngira ndabirangize, oya. Esiteri amaze kumva ayo makuru, ikintu cya mbere yabanje gukora, yabanje kubaza neza ivyari vyo. Imana ishimwe cyane. Yabanje kubaza ivyari vyo, mbega ivyo bintu niko biri? Ayo mateka yuko Hamani agerageseze ubwoko bw'iwacu nivyo? Amaze gutohoza yumva nivyo, naho nyene ntiyahagaze ku cubahiro ciwe. Kandi hari impamvu tudakwiye guhagarara kuco turi mu gufata ingingo y'amakuru yose twakiriye. Tumenye neza, naho twoba dufise amafaranga, naho twoba dufise inkomezi, hari ibibazo tutokwikemurira. Esiteri amaze rero kumva yuko ayo makuru ari y'ukuri, yaciye afata umwanya arasenga, arisonzesha. Amaze gufata iminsi yo gusenga no kwisonzesha, naho nyene kuko Imana ari itanga ubwenge n'ubuhinga, ntiyashotse aca afata ingingo canke avuga ati kibazo ngira ndakirangize, oya. Imana yarayisavye imubundi bwenge, aca arategura amazimano, inturire. Amaze gutegura, asaba umwami ati, ndakwinginze uze ku mazimano yanje, ubwenge. Umwami aramwemerera, atariko ndashaka muze muzanane na Hamani kugira ngo dusangire. Hamani yumvise ko n'abatumiwe gusangira n'umwami n'umwamikazi, agira umunezero mwinshi. Uyo munezero awugurushirizaho kumutera inzigo no kubona ko ari uwagahambaye, acashinga n'igiti cyo kumanikako Moridekayi wareze uyo mwamikazi nyene bariko barasangira. Haleluya. Esiteri kuko yabanje gufata umwanya wo kwiyumvira ku makuru yaronse, afata umwanya wo gusenga, Imana imuvuga bwenge, barasangira.
baje gusangira umwami atangura kwibaza ati mbega umwamikazi agomba mbwira iki? bava imbere y'umwami bava muri urwo rubanza atamubwiye icyo agomba. Hamani ati ahubwo reka nshinga igiti cyo kumanika ko Moridekayi, sinoguma ntoneshwa gutya nkibona ujya mu mugabo Moridekayi. ngo ashinga igiti. Umwamikazi Esiteri Imana imuha ubwenge ati mwami ndongeye kugutumira kandi mwongeye muzane na Hamani ku giturire nateguye tujye dusangire. Umwami ucubona ati none ubwa mbere twarasangiye ariko ntiyambwiye icyo ashaka, none n'ubwa kabiri turasangiye ava mbwira iki? Umwami agira inyota. Umwami aramubaza ati mwamikazi vuga icyo ushaka je ndagikora, naho ho bari kuguha igice cy'igihugu jewe ndabikora. Mwamikazi vuga, ubwa mbere twarasangiye ntiwambwiye, none vuga. Acara arivuga ati uyu mugome uyu mumenja turi kumwe ngaha Hamani agomba kwica ubwoko bw'iwacu. Umwami arumva umutima urasimbye ngo akira abahirya Hamani ngo aza kwisaba umwamikazi. Umwami akebuza ati none hagira mfatire umwamikazi imbere yanje. Ngo akivuga iryo jambo Hamani bari bamutwaye, hacaza inkuru zivuga ziti mbere kwirembiwe hamanitse igiti, hashinze igiti cyo kumanika ko Moridekayi. Umwami ati uyu Hamani nyene n'abari we mukimanikako. Imana ndufashe cyane kumva amakuru no kugira icyo dukoze. Igihe cyose wumvirije wakiriye amakuru reka guhuruduka, ntiwishimire ubwenge, ntiwishimire ubushobozi ufise. Fata umwanya wiyumvire, ufata umwanya usenge. Imana igabira bose atakinubwe, izoguha ubwenge kandi izoguha inyishu y'icyo kibazo. Undi muntu tubona yatubereye akaroro keza n'uwitwa Hezekiya. Hezekiya yarakoreye Imana kandi Imana iramushima. Ikindi gihe azabona amakuru amushikiriye. Amakuru ashikiriye Hezekiya yavuga ati Hezekiya tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko utagikira ugiye gupfa. Sinzi umuganga yokubwira ugiye kwipimisha urindira ibipimo ati twabonye ko ugwaye indwara idakira, kubw'ivyo witegure, turabona ko iyi ndwara yawe ata kiringo kinini usigaje ugiye gupfa. Mbega wewe ukora iki? Hamwe ukwakira ayo makuru ubwiwe, mbega wokora iki? Hariho numvise yaciye atangura kurya kunywa kugurisha ibyo afise, ariko nagomba nkubwire ngo Imana yacu ishoboye vyose. Inkuru naho yakira ari wumva neza ko ari inkuru y'agacamugongo, ntutinye, fata umwanya ubanze wiyumvire. Hezekiya hano ariyumvira, ntiyatanguye kuyumvira ati ko rero ngiye gupfa reka ndabe mu bana banje uzonsubirira, ahubwo ngo yaciye ahindukira igisiga atangura gusenga, yibutsa Imana ibyo yayikoreye. Imana ishimwe cyane. Ati Imana ibuka cyagiye ko twagendanye nawe, ibuka cyagiye yuko nakoze ibyo ugomba, ibuka ko nagukoreye, ndakwinginze unyongere iminsi yo kubaho. Ngo aringinga Imana, arayitakambira, arayiririra. Yesaya yaramubwiye ayo makuru ngo akigeze hirya gatonya uwo arahamubwira ngo subira kwa Hezekiya umubwire inkuru itandukanye n'inkuru wamubwiye ubwa mbere. Umubwire uti yumvise gusenga kwawe. Imana ishimwe. Yumvise gusenga kwawe, ugutaka kwawe kumvikana imbere y'Imana. None kongera imyaka 15.
Igihe twakiriye amakuru ni vyiza rwose ko tubanza gushira amaguru hasi tukiyumvira, tugahamagara Imana yacu kuko twarayimenye, tugasenga, tukayereka ivyo bintu tubonye. Undi muntu yahawe ikete yuko akazi gaheze, aricara ariyumvira ati none gamana akazi karaheze koko, babana bagiye guhagarika ishuri, mbega yanze umanze bigiye kugenda gute? Uyo muntu ngo araduga aramanuka arabura icyo afata na cacete ko akazi gahetse, ngo acagenda ahantu arasenga. Ariko arasenga ku mugoroba atashe yumva telefone, ngo we ngo telefone yawe yari yiwizimije, ngo uracakora hahandi? Atoya karaheze. Ngo keje uzutonde harakandi kazi muri vya bindi wiga. Imana ishimwe. Inkuru yose wakiriye bimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Imana nyene amahoro izokwishura. Uno munsi ndafise amakuru, ndafise inkuru nagomba ngo ndaguhe. Ndakwinginga ngo uze gufata umwanya uyiyumvireko kandi uyihe agaciro. Imana yaragukunze, Imana iragukunda, kandi Imana igufitiye umugambi mwiza. Tugomba turaba amajambo ari muri Zaburi. Zaburi igice 8. Turahera ku murongo wa 3 bishitse ku murongo w'9. Zaburi igice 8 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo w'9. Haravuga ngo iyo nitegereje ijuru ryawe, igikorwa c'intoke zawe, n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremye, umuntu niki aho umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera? Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu vyose, ubishira munsi y'ibirenge vyawe. Intama zose n'inka n'ibikoko vyo mw'ishamba navyo, n'ibiguruka mu kirere n'ifi zo mu kiyaga, n'ikintu cyose gica mu nzira zo mu biyaga. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mw'isi yose. Imana ishimwe cyane. Imana mu kurema umuntu yabanje kumwiyumvirako, imutegurira ahantu heza ho kuba. Irema isi, yuzuzaho ibintu, ishiraho ibikoko, ishiraho ivyamwa, ishiraho ikintu cyose umwana w'umuntu yokenera. Imaze kubitegura vyose, ikirema umuntu, imurema mu ishusho yayo. Mwumva urukundo Imana yakunze abari mu isi. Irema umuntu mu ishusho yayo, imutereka hahandi abanje kwiyumvira bimwe akeneye vyose, imushiraho. Imaze kumushiraho, imugira agaciro, imubwira ngo ibi vyose ni ivyawe. Mu majambo dusomye turabona amafi, turabona ibikoko, turabona ibintu vyose Uhoraho yabihaye umuntu, biganze ni gwawe. Ariko ikibabaje hano, umwana w'umuntu naho yari mu vyiza vyose, Imana imuha icubahiro ngo yahaswe kumunganya n'Imana ubwayo, kuko yamushizemo impwemu yayo. Umwana w'umuntu abirengako, acumura ku Mana. Imana idufashe cyane. Akora icyaha, ababaza Imana, kandi n'uyu munsi niko biri. Imana iraduhezagira, iduhamagara meza, iraduhezagiza ibifatika, ariko ivyaha vyamana natwe. Umwana w'umuntu ababaza Imana, yamwiyumviriye kuko yamuteguriye vyose uko,
umwana w'umuntu agwa mu cyaha ababaza Imana. Bibiliya ari kitubwira. Bibiliya itubwira ngo ingero y'icyaha n'urupfu. N'urupfu. None ninde yokiza umuntu urupfu? Bibiliya iraduhumuriza. Ariko kandi birasaba yuko utirarira. Mu Baroma 3:3 haba ngo bose bakoze icyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, nawe urimwo. Mbega ninde yogukiza? Kw'ingero y'icyo cyaha ari urupfu. Bibiliya iraduhumuriza. Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntapfe rubi. Inzira rero yarabonetse. Imana ishimwe cyane. Inzira yarabonetse, nta handi iyo nzira tuyibona atari urwo rukundo nyine Imana yabandanije gukunda umwana w'umuntu, itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi. Uravye mu Baroma, reka tuhasome. Abaroma igice cya 5 ku murongo w'8. Abaroma igice cya 5 ku murongo w'8 hatubwira iki? 5:8 haratubwira ngo ariko Imana yaratweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Imana yaratweretse urukundo rwayo kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Kristo rero baramufashe, baramutonagura, baramwica, apfa ku musaraba, yitwa ikivume kubera ibyaha byawe. Amaze gupfa baramushize mu mva. Imva bayicirako ikibuye. Bamaze gushikwizibiza ikibuye bashiraho n'abasirikare bo kuyirinda kugira ngo Yesu ntazuke. Ariko Imana ishimwe, Imana yarongese umumarayika wayo atembagaza cya kibuye, atera ubwoba b'abasirikare. Yesu ava mu mva ari muzima. Imana ishimwe cyane. Amaze kunesha urupfu aca aduzwa mu ijuru. Agiye mu ijuru hari ijambo yatubwiye ko ari we nzira yonyene idushikana ku Mana. Reka turabe iyo jambo ingene yaryivuge muri Yohana 14:6. Yohana 14:6 Yesu arivugira ubwiwe, aravuga ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Yesu wenyene niwe nzira. Muri Yesu turaharirwa ivyaha. Muri Yesu duhabwa kubana n'Imana ibihe bidashira. Amakuru nayo, kumenya ayo makuru ntibihagije, ariko urasabwa kugira icyo ukora. Turi ku ijambo kumva no gukora. Turamaze kumva yuko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo, atayindi nzira dufise yo dushikana ku Mana atari muri Yesu Kristo. Birasaba ko ugira icyo ukoze. Icyo gukora ni ukwizera umwami Yesu. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 3 ku murongo wa 18. 3:18 aratubwira ngo umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Muri iki gice nyene kuri 36 aratubwira ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo,
ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. Hari ibikorwa bibiri rero wewe uri kuranyumviriza uyu munsi uhitamwo: kwizera Yesu uharigwa ivyaha uronke ubugingo budashira, canke kwanka kwizera Yesu no kuzobabara mu marusho y'ibihe vyose mu muriro udashira. Uhitamwo bibiri: kwizera Yesu ugaharigwa ivyaha ukabana n'Imana ibihe vyose, canke kwanka Yesu ukazobabazwa ibihe bidashira mu muriro. Twagomba ngo dusenge Imana. Hari abo twari kumwe twafatanije urugendo, ariko ibihimbaro vy'iyi si vyarabatwaye ku buryo mu makuru bumvise y'ibihimbaro vy'isi bafashe ingingo yo kubabaza Imana no kuyita. Nagomba ngubwire ngo Imana yarakugiriye neza, iguha vyiza, ikureba mu ishusho yayo. Sigaho, garuka ku mwami wawe. Garuka ufise ico ugomba kubwira Imana cyakugoye. Imana ni nyembabazi, iri hano kandi iraguha akaryo ko kwihana, iraguha akaryo ko kwigarukako. Kandi aya makuru yumvise, ndakwinginze ngo ntuyafate minenegwe. Suzuma umutima wawe. Birashoboka warasubiye inyuma, birashoboka waragiriye mu vyaha, ariko uyu munsi ucumva aya makuru utunganye n'umwami wawe. Turi kumwe utarizera umwami Yesu, nta yindi nzira, kandi imbere yawe hari urupfu w'ibihe byose. Mbwire abizeye umwanya ndizeye agomba dufashe gusenga. Abizeye ndababwire ngo nimureme, tureretse uguseruka kwiwe, twiteze inzamba y'akabanga kwivuga, dusanganira umwami wacu. Aho niho tutazongera kugira imibabaro, aho niho tutazongera kugwaragurika, aho niho tuzobana n'umwami wacu ibihe bidashira. Nagomba ngo dufate umwanya dusenge. Ndize Jean Claude ashike hano adufashe gusenga. Wiyumvire amakuru ngufitiye nayo. Turagomba gusenga Imana. Ndagomba ngo wibaze ubuzima ubanyemo n'Imana. Urasezerana Imana ko uzoyikurikira kandi uzoyubaha, ariko ndakwinginze ubanze usuzume ukungene ubayeho, ugasanga ukubaho kwawe uriko urabaho ubuzima butandukanye n'ubwo wategerezwa kubamo, ugasanga uriko urabaho utumvira iki jambo ry'Imana rigusaba, aho wananiriwe ni uhazi. Uva hasi kugira ngo dusenge Imana. Twumvise Imana ngo ni nyembabazi, Imana igira imbabazi, kandi kubw'urukundo rwayo yaraduciriye inzira y'ukungene dushobora kwishikira. Biciye muri Kristo Yesu turashobora guharigwa, biciye muri Kristo Yesu turashobora kuronka ubugingo budashira. Wisuzumye ukungene uri kurabaho, wisuzumye ukungene uri kuragenda, ugasanga hari ibyo wotunganya, uva hasi kugira ngo dusenge. Ku by'ukuri nta kintu na kimwe tworonka duhisha Imana. Abantu barashobora kuba batazi ibyo uri kurabamwo, ariko Imana nta hantu na hamwe woyinyegerera, nta hantu na hamwe woyihungira. Nico gituma byo kubera byiza uhungiye muri yo, ukayereka aho wananiriwe, ukayereka ibyakugoye, kugira ngo ishobore kuguharira, ushobore gutunganya ubuzima bwawe. Imana ihezagira abashitse hano, ariko nawe ugasanga hari ico wobwira Imana. Imana ntuyifate nk'umupolisi ari nyuma yawe n'inkoni agomba kugukubita kubw'amakosa, ariko irahari kugira ngo ishobore kuguharira ni wayisaba imbabazi. Ubuzima bwawe ugasanga hari ikidatomoye,
ugasanga hari kitameze neza, wova hasi kugira ngo dusenge Imana. Twumvise ngo ibyo twumva, ijambo ry'Imana twumva turakwiye kurishira mu ngiro. Ugasanga uri kurabaho gutandukanye no kwijambo ry'Imana rigusaba akanya naka kugira ngo usubize ibintu mu rutonde. Imana hezagira abashitse hano, ariko nawe uri mu kibanza usuzume ukungene ubayeho, hanyuma usenge Imana. Mana y'icubahiro, Mana bubasha, turagushimira ko uri umwizigirwa, turagushimira ko bw'urukundo rwawe, turagushimira ko naho turi babi tuguhemukira kenshi, uturondeza urukundo rwawe, mugabo kenshi tukisanga turiko turaja kure. Turagushimira ko igihe cyose duciye bugufi twakwegera wamuduharira, kandi ukaduharira utaduharuriye. Tugushimire ku bw'ijambo ryawe twumvise, tugushimire no warirungikanye, tugushimire no ku bw'imitima iciye bugufi barafite ibyo bariko barakwereka. Ndakwinginze kugira ngo utange imbabazi, ubahereze amahoro, ijwi ribagiriza ikibi, ijwi ribagiriza kumenja riceceke mu izina rya Yesu Kristo, ariko bumve bahariwe nawe. Turakwinginze kugira ngo ubuzima bwacu twese nk'ishengero bubeho bwejejwe, bubeho bugutunganira, udushoboze kubaho ubuzima bwose icubahiro. Ni kenshi tukubabaza, ni kenshi tuguhemukira, turakwinginze utubabarire, ariko kandi udushoboze kubaho ubuzima bwose icubahiro, udushoboze kubaho wishimira ukubaho kwacu, kuko arico tugomba ko Mwami Imana uzobukoze. Ndamakuru twumva, amakuru twakira, udushoboze Mwami kuyakira dutekanye, ari biturengera, ari biturananiza, ari byo tuma twokwihebura, ari byo tuma dufata ingingo. Udufashe kugira ngo ingingo zose dufata tuzifate turongowe nawe, na cyane cyane tubanje gusuzuma ingaruka mbi canke nziza zishobora guturuka muri izo ngingo tugomba gufata. Kwisi twakira amakuru menshi, ibidukikuje bidutangariza amakuru menshi, ariko ibyo byose turagomba kuvyakira dushinze imizi muri wewe. Niho bizodufasha gufata ingingo nziza, niho bizodushoboza kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Mwami Imana uzobukoze, rekubane natwe, tugukengurukire ku bw'imbabazi zawe, tugukengurukire no kuvyo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.